Amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka. Amakuru mushobora kumva muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Turi kwigenekezo rya 19 ruheshi umwaka no 2025 nayo amakuru twabateguriye akaba ashamikiye ahanini kuri izi ngingo nyamukuru. Imyaka 5 irarumanye mukuru w'igihugu Ndayishimiye Baristo harongoye Uburundi, nawo abari mu mugambwe wiwe CNDD-FDD bemeza ko yakoze ibikora inka, abandi bobo babona ko yabaye umutwaro uremereye. Umugambwe MSD wagize ico ubivuga ko ikibazo c'abakenyezi n'abigeme badahabwa amatongo nkuko bitekanijwe hakugabanuka kiriyongera biri mu matohoza y'urunani Foske. Muraza kuvyumva bivugwa na Habyarimana Audace muri ano makuru. Mu gipolisi c'u Burundi havugwa imyidogo idasanzwe y'amafaranga batozwa adasobanutse, hanyuma bakabura ikamanganiro ryayo, bagasaba ko ico kibazo cotorerwa inyishu. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Hagumana jewe Albert Maheke Ngirinda yabashikirize, nkaba ndiko ndafashwa na Chanel Ntiyarizwa muhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonire. Urafise ico wasaba Severa? Severa ntacyo noyisaba. Saba ushaka kumenya. Nakuri kwa Severa biri by'iki gihe. Nakuriho. Ukuri kuzozanwa n'uwundi mugwi. Ashobora kuba wewe, ashobora no kubuja wundi. Mugabo Severa bishobora kwerekana ukuri ngo bikunde, kuko ibyo binogo bagendamwo kwimba bishobora rivyo kuba ibya 93, bishobora kuba ibya 2015, bishobora kuba ibya bamwe birigo baranyuruzwa atawujiyo babajana, kuko nunyurujwe batoye ikiziga mu muserege cyangwa bakamutora mu ruzi niba nawemerewe kuja kumuhamba, nibo bamuhamba. Amakuru twabateguriye tuyahereye mu y'umutekano. Abantu 7 barafashwe mu gatondo kuri wa kabiri genekezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2025 ibibarani muri komine Mutumba intara ya Karusi. Bikekwa ko bageze uruhara mu iterwa ry'igrenade yahitanye abantu 3 ikomeretsa abandi 2. Amakuru abaho vyabereye havuga ko Ezekiel Nkurikiye, Emmanuel Ruterintimba, Gabriel Mudende, Timotheo Simbananiye, Angelus Ntomoka, Hamuduri Basabe na Pascal Kubwimana bose bafatiwe ku mihana yabo n'igipolisi gifashijwe n'abajejwe intwaro. Ubu bakaba bafungiwe mu gasho ka komisariya y'intara ya Karusi kumvo z'amatohoza yimbitse. Imyidogo ni myinshi mu bapolisi b'u Burundi, bidogera ababarongoye babagiriza ko amafaranga yabo begeranya yo gufashanya hamwe n'agenewe kugura imyambaro, imfungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa bataziyo anyikira. Kubw'iyo myidogo nyene nivyo vyoba vyatumye kuri uyu wa 17 ruheshi umwaka wa 2025 hakoranywa inama y'ubutarariye kugira ngo barabire hamwe icokorwa kugira ivyo bibazo vyose bitorerwe inyishu. Inkuru twateguriwe na Audace Kaburo. Iyo myidogo mu gipolisi c'u Burundi bandanya kongerekana ifatiye ku buzima butoroshe babayemwo. Bimwe mu bibangamiye ubuzima bwabo ni nk'ibura ry'ifungurwa ikwiye bahora bahabwa igizwe n'akaboga ko mu bikopo ako bita corne beef, bakababazwa no kubona ako kaboga karinda kuborera mu bubiko, akugahabwa katarata igihe, ivyo bita expiration mu ndimi z'amahanga. Ivyo bibaza ko bimwe ako kaboga kugira akagurishwe
kagurishwe ahandi. Hanyuma bene kukabima babonye ko ivyo kukagurisha bitoroshe bahitamwo kukagumiza mu bubiko karuhira gutakaza igihe. Si ibyo gusa bimwa mu bijanye n'ifunguro kuko n'umuceri mu gipolisi nawo wabaye ikibazo. Matoni arenga 250 nayo nyene hakuyahabwa ngo bayafungure. Abajejwe ifunguro mu gipolisi bahisemo kubigumiza mu bubiko navyo biruhira kuhaborera, bakibaza imvo zituma ifunguro ryabo ririnda kuborera mu bubiko kandi batubitse uwavubi ariko bakabura ubaha inyishu. Ibindi bituma abapolisi bidogera abajejwe ni kena ry'imyambaro yabo, aho usanga umupolisi mu Burundi yambara umwambaro w'akazi imyaka irenga 5 atararoswa mushasha, ukarinda kumuhindukirako ikirato kigapindama atakigisubirira, ibibonwa na bene byo ko ari ugufatwa nabi birenze urugero. Ikindi kibaza abapolisi mu Burundi n'udufaranga bisuganya buri kwezi uko baronkejwe agashahara batwitirira utwo gufashanya maze bakatwegeraniriza mwishiramwe Sokabu co kimwe no mu yandi mabanki, ariko bagategereza ko ashikanwa mu kigega cabo bita micropole kugira kize kibagoboka igihe bikenewe. Bagira ngo baraja kubaza bakababwira ko atamafaranga ahari, bitura ababajejwe kandi hakwa inyishu nyayo bakaguma babashikiriza amajambo yo kubasamaza gusa, babwirwa ko borindira ibizoshikirizwa n'umugwi ujejwe kwiga ibibazo byose bihanze abapolisi. N'umugwi uheruka gushirwaho n'umushikiranganje Martino Niteretse arongoye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Iyo myidogo mu bapolisi b'u Burundi isa niyabaye ikirenga, yoba ariyo yatumye kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 hatumizwa ko inama y'ikitaraganya yabereye mu kibanza cagenewe abapolisi i Bujumbura, aho bita Cercle des Officiers de Police mu rurimi rw'igifaransa. Ni inama yari irongowe n'umugenduzi mukuru mu gipolisi General de Brigade Joseph Ninteretse afatanije n'icegera ciwe General Major de Police Christophe Manirambona azwi kw'izina ry'Iritazirano wa Kenya. Mu gipolisi c'u Burundi bakibaza ko imyidogo yabo yoba yarumviswe kandi ko boba bagiye kurenganurwa vuba bidatevye. Odas Kaburo urakenuye. Imyaka 5 irarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, ariko abarundi benshi bavuga ko ari imyaka y'amarira, ubukene bukabije no guhunga igihugu. Iyo minsi iriko isozwa n'ibisigazwa vy'amaganya menshi ku bice vyinshi vy'igihugu, naho abandi cyane cyane abo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko igihugu cateye intambwe ikomeye mu vy'iterambere. Inkuru twateguriwe na Krista Inamahoro. Muri iyo myaka 5 ubuzima bwarushije kuba bubi ku munyagihugu asanzwe, ku masoko, mu mihana no mu gisagara hagati. Abanyagihugu benshi bavuga ko ubuzima bwarushije kuba bubi cyane. Ibiciro by'ibifungurwa byaraduze ku rugero rudasanzwe, ubushomeri bwariyongereye, amafaranga y'igihugu franc burundais abandanya gutakaza agaciro imbere y'idolari, hamwe n'ibura ry'amazi, igitoro n'umuyaga nkuba mu bisagara. Umwe mu bo twaganiriye mu gisagara cya Bujumbura ntiyatinye kuvuga ko abarundi bariho kubera imbabazi z'Imana, akavuga ko bitumvikana ukuntu ibiciro vyigwiza mu ndwi imwe incuro 3 kandi umushahara w'uguma ari wa wundi uhoraho utanahinduka. Muri iyi myaka 5 iheze haravugwa kandi hirya no hino mu gihugu gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufunga canke guhohotera abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazina muntu. Abatari bake bahisemwe guhunga igihugu berekeza mu bihugu vya Afrika y'Epfo, u Rwanda, Uganda ndetse na Canada n'Uburayi. Kurundi ruhande abari mu nzego z'ubutegetsi no mu mugambwe CNDD-FDD bo barashimagiza ko imyaka 5 iheze irimwe intambwe idasanzwe. Bavuga ko Perezida Ndayishimiye yateje imbere ibikorwa by'iterambere rusangi, harimo amabarabara yubatswe, amashure, amavuriro n'imigambi y'uburimyi bugezweho. Nkuko vyama igihugu buca cinjira mu yindi manda, abantu benshi bariko baribaza iki gihugu kizoba mu myaka iza. Amakungu nayo abandanya gushikiriza impungenge ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, ihagarikwa ry'imfashanyo ku buryo butandukanye, ari navyo vyateje uruhagarara mu butunzi. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Krista Bera Inamahoro urakenuye. Tokeye kure inkuru nyene, imyaka 5 iheze Ndayishimiye ari ku butegetsi yaranzwe n'amagorwa menshi, harimwo kwangaza abarundi no kudashira mu ngiro ivyo yari yemereye abarundi, harimwo kurondera ubutungane no kumara abarundi ubukene.
ibi bigashikirizwa n'umugambwe MSD kurikira Epitase Nshimirimana avugira uwo mugambwe. Ntidushobora kuvuga ikiringo c'imyaka 5 President Ndayishimiye amaze tutabanje kwibutsa ko yashikiriye ubutegetsi biciye mu manyanga. President Ndayishimiye ikintu ca mbere abarundi bamuzi ko nuko yashikiriye ubutegetsi biciye mu busuma bw'amatora n'igikenye vyakozwe n'umugambwe wiwe hamwe n'akagwi k'abasirikare baba generale bakorana mu gufukama munda uburundi n'abarundi. Ubundi nta murundi numwe atazi canke n'umunyamahanga ko amatora yari yatsinzwe n'umushinga ntahe agatogwasa mugabo kubera ico gikenye c'abasirikare nako gahotoro murabona yuko Ndayishimiye yahisemo kwiba ubutegetsi akabwiha ku nguvu. Twovuga yuko iki kiringo cose akimaze abanje gusenyura ubutegetsi akubise kudeta kuko nta matora Ndayishimiye yari yatsinze. Ica kabiri President Ndayishimiye kubashika ku butegetsi yabaye umukuru w'igihugu arangwa no kunegura ibintu byose ko igihugu capfuye nk'uko natwebwe tubishikiriza no kuvuga ko yabaye umukuru w'igihugu asa n'uwuvuga co kimwe n'abagwanya intwaro yiwe. Aha no kwibutsa ko yavuze ko abarundi tudakwiye kwicwa. Aravuga ko atabutungane buri mu Burundi. Aravuga ko akarenganyo kari mu Burundi atakindi gihugu cyo kwisi karimwo. Muribuka ko President Ndayishimiye yarivugiye ko Burundi abanyagihugu bakenye kandi bamerewe nabi cyane. Ni naho yakuye ivyo kubesha abarundi ko agiye kwihutira ngo gushiraho imigambi zotuma umunywa wose uronka ico kurya ngo n'umupfuko wose w'umurundi ukaronka amafaranga. Kiretse ayo majambo gusa nta kindi kintu na kimwe arigera ashira mu ngiro. Bya bindi byose yanegura nk'uko natwebwe tubinegura ku ntwaro yiwe vyarononekaye vyigwiza na kabiri ibintu birayangara mu gihugu. Uyu munsi asa n'umuntu ari karatoba igihugu kurya k'umwana atoba ibintu atazi ivyo ari karakora mwana w'ikitazi. Niko tubona na Ndayishimiye ari karagira igihugu uyu munsi. Kubw'uyu munyepolitike abona ko amabi yakorewe abarundi mu myaka 5 ari menshi kurusha ayo babonye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hakabivuga hanini aravye abahunze abishwe n'abadandanya bafungerwa ubusa. N'ubu nyene tumukurikire. Muri iyi myaka 5 ya Ndayishimiye abarundi bamaze kwicwa barenze kure abarundi bishwe ku ntwaro ya President Nkurunziza. Abarundi bamaze kunyuruzwa, abarundi bamaze gupfungwa, n'abamaze kwangazwa barenze kure abagandaguwe, abangajwe, abanyurujwe, abatotejwe n'intwaro ya Nkurunziza. Urumva rero iyi manda yabaye manda y'amarushwa, iba manda y'amahano, iba manda y'ibibazo, iba manda y'urusyo ruteye ubwoba. Twavuga ko iki kiringo c'imyaka 5 President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi cahindutse ikiringo c'inzira y'umusaraba abarundi bamaze muri imyaka 5 y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Mu gisata c'ubutungane, ubutungane byarayangaye nta ugifise uko abivuga. Mu ntwaro ibereye atugarukanye mu ntwaro y'umugambwe umwe uko byari bimeze kuri Prona mu 1980, uko byabaye kuri za ntwaro z'igisirikare zaba Micombero, niko n'uyu munsi President Ndayishimiye agarukanye Burundi muri ico gihugu ku nzira y'intwaro imwe y'igikenye, intwaro y'igisirikare, intwaro inyuranye n'ubushake bw'abarundi. Afashe bya bindi byose abarundi bari barasezeranye iyarusha
muri ya masezerano yarusha afata ibintu byose byari byahindutse nk'umushinge wo kugarukana amahoro no kubana neza mu gihugu abigwiza n'ubusa aribagira amarushwa abarundi babaye umugambwe wiwe canke umuhari CNDD-FDD uri kuragwana vyose abigwiza n'ubusa agarukanye igihugu mu kwinjira mu ntambara izohitana ubundi buzima bw'abarundi kuko ntakekeranya ahashikanye igihugu hagiye gutuma abarundi bahaguruka binjire mu ntambara y'ikivunga yo kongera kandi gusesa amaraso muri iki gihe rero hasigaye imyaka 2 kugira ngo ikiringo ciwe gihere nta kintu na kimwe twebwe mu mugambwe MSD tumusaba nk'umukuru w'igihugu ahubwo yaba yari kuba ari umushinga ntahe akumva ibi bintu byose tumubwira yarakwiye wenyene karushinga ntahe gutanga imihoho agakinjura kuko ari kari iki gihugu kandi agiye gukororera igihugu mu ntambara none ntandayishimiye ari umushinga ntahe ntazokwigera abo umushinga ntahe uyu munsi rero dusaba nyabuna barundi guhaguruka bakava mu gusamazwa n'ibitwenza vyiwe canke ibikino vyiwe yirigwamwo bagahaguruka bakiyamiriza intwaro yiwe nta yindi nzira abarundi dusigaranye nimwe kiretse kuva hasi tukamwiyamiriza akava ku butegetsi n'aka kagwi k'abajenero n'aka kagwi k'umugambwe wiwe hanyuma abarundi tukabohora igihugu kigeze mu nzitane n'imanga cimbiwe n'umugambwe CNDD-FDD kandi kwisonga hari president Ndayishimiye uwo akaba yari Epitase Shimimana umuvugizi w'umugambwe MSD iyi muri ko murakurikirana ni Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka hisamiranira kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiraho mu buhinga bw'ivyuma batumirire amate tubandanye n'amakuru twabateguriye Radio Peace FM. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bijanye n'agateka kazi na muntu haratunganijwe igikorwa cyo kuraba uko ibibazo vy'amatongo vyifashe mu Burundi mu kiringo c'amezi 3 aheze urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu Foske bakaba ahanini bibanze ku bijanye n'uburenganzira bwo kuroswa itongo ku bapfasoni n'abigeme b'abarundi kazi kurikira umutunganya bikorwa mu runani Foske Audace Habyarimana zaragaragaye yuko ako karenganyo kariho cyane cyane bifatiye ku mico n'imigenzo aho usanga umukobwa canke umupfasoni n'umurundi kazi umengo yoronka igiseke aho rero vyagaragaye mu ntara zitandukanye yuko ivyo biruko mu gihe ikibazo c'amatongo mu Burundi ari kibazo c'inkoramutima ari kibazo kigaragara mu masentara atandukanye yuko ariyo matati aza imbere y'ayandi dufatiye ku gitigiri kiba cakiriwe n'amasentare aha twanamenyesha kandi yuko ikibazo c'amatongo gituma haba mu kibano gitosekara barahuriranira bakaba bansi aho haraheza hakaba inkurikizi zitandukanye gushika no bwicanyi butandukanye yuko ikibazo c'amatongo ari kibazo kiri mu bibazo biteza umutekano muke mu gihugu ivyo kandi biraheza bikanemezwa n'abategetsi batari bake aho usanga habaye incident kanaka habaye ubwicanyi kanaka ugasanga no mu binyamakuru n'amaradiyo abategetsi batandukanye bakavuga bati intandaro y'ugo rupfu yo bifatiye ku matongo vyumvikana yuko ari kibazo c'inkoramutima ku Burundi aha rero urunani Foske rumaze gukora ico gikorwa rwasanze abarundi igihugu c'u Burundi kigizwe ahanini n'abarimyi gitunzwe n'uburimyi usanga abantu uko bagwira ariko matongo isi ndimwa nayo itera yaga ivyo bigatuma amatati y'amatongo aba agwirirana ikindi runani Foske rwakoreyeko ni kijanye
n'ingene abantu bakorwa mu matongo yabo hadakurikijwe amategeko, ico twise expropriation foncière abusive, aho usanga swate vyakozwe n'ubutabifitiye uburenganzira, utabifitiye ububasha, canke ugasanga nimba ari ubufitiye ububasha naho nyene vyakozwe hadakurikijwe amategeko, aho usanga rero umuntu akuwe mu itongo rigaherezwa uwundi. Niho Runani Forske rubona yuko ari uburyo bwo kwinyagira amatongo y'abanyagihugu agaherezwa abandi. Naho biruko Audace Havyarimana avuga ko atamwana n'ikinono bose bangana kandi atawahisemo kuba umuhungu canke umukobwa. N'ubu nyene tumwumviriza. Hariho abacamanza canke abahuza bamaze gutahura yuko vy'ukuri abana bose bangana babwirizwa gusangira ivy'umuvyeyi, nka kurya n'igihe baba bari bato ageze kubagaburira hataba hariho inkoko y'abahungu ngo hongere habeho inkoko y'abakobwa, ntibafungure bimwe. Iyo ngaburo, iyo mfungurwa, ivyo bisigi babwirizwa kubisangira nk'uko ari abana bene mugabo umwe. Hanyuma naho hasanzwe hari iyo mico rero isa n'iyicinyiza umupfasoni canke umukobwa, hariho abantu rero bariko baratahura ko bose banganya n'uburenganzira. Navyo ivyo twarabihejeje turabikorerako, dusanga mu gihugu ayo maka abo bantu bariko barigaragaza kandi mu minsi ya mbere abantu ntibabatahura, baca bavuga ko ari umugabo yaganjwe, baca bavuga ko ari abana biganje b'abakobwa, ariko buke buke bariko baratahura. Rero niho muri aya mezi atatu kuva mu kwezi kwa gatatu gushika muri uko kwa gatanu, muri ico gikorwa iruhande yo kuraba ibijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu buba buriko buratosekazwa, Runani Forske rwasanze hariho rwashoboye kwegeranya ibitigiri bishika 42, amaka 42 yagaragaye yuko abavyeyi batahuye yuko atamwana n'ikinono, atamuhungu atamukobwa ku bisigi vy'umuvyeyi. Mbere hariho n'abavukanyi batahuye ko bose ari bene mugabo umwe, ivyo bigatuma baca bahitamwo kugabura bakaza hasi, kandi bose bagashima, ugasanga wa mubano wa muvukano ugumye ushemera. Ivyo gese bikanagararira kandi no mu masentare y'intango. Aha ntituvuze hoho mu masentare akuze, mu makuru supreme, mu makuru d'appel, aho usanga ari imanza zaciwe zubahiriza kiremwa muntu zidafatiye ku gitsina cuyu cankuriye. Ivyo rero ni ibintu vyo gushima abarundi, haba ku ngero zitandukanye, haba mu ngo, mu kibano, mu masentare, bariko baratahura yuko abantu bose banganya uburenganzira gushika no ku burenganzira kwitonga. Uwo akaba yari Audace Havyarimana, umuyobozi ntunganya bikorwa mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu Forske. Muri ico gisata nyene kurya abakenyezi bakubagurwa n'abagabo babo, ngo n'abagabo nabo nyene barakubagurwa n'abakenyezi babo. Uko twavyiganiwe itarike 17 ruheshi umwaka w'2025 na Boniface Nduwimana arongoye ishirahamwe abagabo mu Gahinda rikorera mu ntara ya Kayanza, ngo ibiharuro afise biravyerekana. Umwaka wa 2021 ngo iryo shirahamwe ryituwe n'abagabo bakubaguwe n'abakenyezi babo bagera ku 96. Mu mwaka wa 2022 abagabo bamwituye bagera ku 111, nayo mu mwaka wa 2023 abagabo bagera ku 126, nayo mu mwaka wa 2024 abagabo bituye iryo shirahamwe kubera bakubaguwe n'abakenyezi babo bagera ku 69, nayo uno mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu imaze kwitorwa n'abagabo bagera ku 40. Ihohoterwa bagirirwa rifatiye ukubitwa bikabije ku mibonano mpuzabitsina, ku butunzi n'ituntuza mutima. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye. Shemere uruganda rwacu rwayatorokanije, ntibagiye Chanel Ntiharezwa yari karamfasha mu hinga bw'ivyuma, nayo jewe Albert Maheke nariko ndabashikiriza.
mu nkundire duhane sango ku munsi w'ejo mugiraho muba mwubahwe na Gahwana.